fata ijambo, mwemu yera ngwino uganire natwe, ngwino urongore ibikorwa byose by'Imana bigiye gukorekera hano, ntiyaboneka umwana w'umuntu ariko haboneka ubwiza bwawe, mu izina rya Yesu. Icyo udutegeka Mana tugikore kubw'ubushobozi bwawe n'ubuntu bwawe, uduhe gutahura ijwi ryawe Mana kandi turyumvire. Uzobukoze nyine ububasha bwose, urakoze nyakubahwa, turagushimiye kubyumvise kandi ugiye kubana natwe, tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Yesu nashimwe kandi turahaye ikaze mwese mu izina rya Yesu. Turahaye ikaze abaririmbyi, korali ya mbere ihimbaza Imana na korali ya kabiri ihimbaza Imana. Kaze mu izina rya Yesu. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Ni rurerure cyane, ni rurerure, ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Ugeze ku mabaye rubakizinga, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawe urondora.
yagwana n'uyu mubiri, byo byose bigomba kumbuza kugira ngo zidashike mw'ijuru. Yagwana n'isi na Satani, yagwana n'uyu mubiri, byo byose bigomba kumbuza kugira ngo zidashike mw'ijuru. Iyo mw'ijuru abaho baguwe neza, mw'ijuru aho badapfa, yewe nzoruka ngeze mw'ijuru. Iyo mw'ijuru abaho baguwe neza, mw'ijuru aho badapfa, yewe nzoruka ngezeyo. Reka kurira, reka kurira nshuti yesaza, oye kurira, oye kurira, oye kurira nshuti yesaza, reka kurira, reka kurira, reka kurira nshuti yesaza, oye kurira, oye kurira, oye kurira nshuti yesaza, reka kurira, reka kurira nshuti yesaza, oye kurira, oye kurira, oye kurira nshuti yesaza, reka kurira, reka kurira, reka kurira nshuti yesaza, oye kurira, oye kurira, oye kurira nshuti yesaza. ibibazo byiyongeranya, amaruswa yiyongeranya, reka kurira nshuti yesaza, oye kurira, oye kurira, oye kurira nshuti yesaza, reka Kurira, reka kurira, reka kurira nshuti yesaza, oye kurira, oye kurira, oye kurira nshuti yesaza.
Yesu abahezagire cyane. Hanyuma baba baririmbye n'abatabonye uburyo bwo kuririmba, twese turirimbire hamwe indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi ya 39. Turashira ko ni Igiswahili y'179. Kaze abasanzwe baririmba indirimbo, abarongora indirimbo za rusangi. Yesu yadutumiye ni mu jogano twigiwe banyumva bakari
ndagomba kukizwa rwose ndakwinginze mu mutima wanjye uhindire hanze ibipanga byose unyuhagire mbone kwera rwose rwose unyuhagire mbone kwera rwose izo nabishura urukundo rwawe umfashe kugurebera umutima nabwiraye rwose nabwirebeye unyuhagire mbone kwera rwose rwose unyuhagire mbone kwera rwose iza mico ntorereye gusa ndafukamye imbere y'inyundo zawe amaraso yawe niyo nizeye unyuhagire mbone kwera rwose rwose unyuhagire mbone kwera rwose izanira no mu nyonga zawe yesu ngundebe mu mutima musha naho ndabaza kuri wewe unyuhagire mbone kwera rwose rwose unyuhagire mbone kwera rwose rwose unyuhagire mbone kwera rwose. Twavuze 179 mu Giswahili. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya jua litazimika siku hiyo ya mwisho na utasikia wimbi atakusanya ngano kwa furaha makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuta
Yesu abahezagire cyane. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe kandi turashimiye Imana. Tugiriye ubuntu tumaze kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Harimo izi za rusange dusaba Imana ngo tweredere. Yesu nashimwe. Ndumva ashaka kwera, ndizera ko nawe ushaka kwera. Nicyo Imana itugomba, kandi nawe urabishaka, nicyo cyatumye uza hano imbere y'Imana kugira ngo igutunganye werederere, Imana ikunezererwe, wikomera byose tuze twisange hehe mu ijuru. Yesu nashimwe. Mu Giswahili twumvise ngo azokwegeranya ingano, ari bo ntama, abana b'Imana bizeye umwana w'Imana Yesu Kristo. Umuguruka nawo ni hehe? Mu muriro. Uzoba uri hehe? Yesu nashimwe. Ntituri buvuge byinshi, nizera ko watangiye gutoragura. Niba atacu uratora nturacerwa, ariko urahomba. Uzane imitima. Yesu nashimwe. Imitima nibe hano imbere y'Imana. Twibagire bya bindi twasize hariya, wibagire bya bindi byo mu rugo hariya mu gihugu, wibagire bimwe bagutelefona bakubwira, usuke umutima wawe imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Utekerereze imbere y'Imana, nayo Imana irakugirira neza. Ijambo ry'Imana muri Yesaya iravuga ngo nimureke urusha ruhuke, aha niho buruhukira. Ruhuka washitse. Yesu ashimwe. Uhoraho aguhe kuruhuka. Tugiye kwakirana, reka dusabe umuntu ryoba ari rya mbere akoranye natwe hano hantu, tumusabe yigore ahaguruke tumwakire. Nimba yo barimo turamuhaye ikaze. Turabona barimo. Yesu nashimwe cyane. Nawe ukivyumvira haguruka nta ngorane. Ani mu ngoro kwa Data. Haleluya. Mbega turabanezererewe. Niba tubanezererewe duhaguruke, tubakire duhagaze. Rimwe kabiri gatatu. Kaze bene Data, Imana izagirane natwe iminsi yose. Amen. Umwegereye umuduhere, baramutse na karibu. Imana ibahezanye. Umviriza umugisha w'Imana, 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 umviriza umugisha w'Imana. Kaze 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 bene Data, izabahezagire kandi abane namwe, umviriza umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana ubane natwe twese. Amen. Turabona abakozi b'Imana bari hagati muri twebwe. Mbega nabo Yesu abahezagirane natwe. Tugorora amaboko tubakire. Yesu abahezagire rwose. Turabona hari abatari hano, bamwe batari abatwawe na bya bindi dusanzwe tuzi badashobora kwikura. Hariho abo turi kumwe mu murimo w'Imana, mwarimu Rishari, umwarimu Jafeti, Diakoni Jafeti, hamwe n'abakeya mu baririmbyi bo muri korale ya mbere bagiye kwifatikanya na bene Data Bisaja. Nibuka ko mu minsi iheze mwarimu yatubwiye ngo dusengere, dufashe gusenga abisaja, uhoraho abagirira ubuntu abaronse sare. Muravyibuka?
none Imana yarishyuye. Yesu nashimwe. Imana yarishyuye, yaratanze sale. Uno munsi niho bayisengeyemo ubwa mbere, tutabikira amaboko Imana. Yesu nashimwe cyane. None rero bagiye kubafasha uwo munezero, natwe turifatikanije nabo. Yesu abihererwe icyubahiro. Amen. Nuko tudatebeje tugiye gusangira amajambo y'Imana. Bakunda kuvuga ngo ducakama, dutekereze imbere y'Imana, twumve icyo Imana iganira natwe. Tugore mwarimu Renova ashika hano asengere ab'Imana yatunze inkoni kugira ngo baze batugaburire. Abo nabo n'uwitwa Siriyake hamwe na Diakoni hano Julius. Yesu abahezagire. Abakozi tugomba dusenge twese duhagaze, kuko dusubiyemo tutarahaguruka turinde gato, dusubiremo abo tutari twamenye neza. Abashitsi bavuye mu Burundi bahaguruke, basubire bahaguruke. Abashitsi bavuye mu Burundi baje bazoca basubira inyuma, baje kuturamutsa bavuye mu Burundi. Imana iduteye iteka. Ejo narahamagaye uriya madamu Claire, twaravuganye ejo, amubwira tumaze iminsi utatuzanira abashitsi b'abadamu, none ejo uzobazane. Ndabona wabikoze, uriya mwicaranye nawe muherekeze, dusubire tubahe iyindi kazi. None ubundi araje tukimurindiriye nawe ujya muherekeze. Ujya bavuye mu Burundi atubwira aho yaje ava asengera n'aho azoca atanga intasho. Kazi Amen. cyane ubundi bwa mbere ariko ahantu ndaje imyaka myinshi. Bwa mbere muri ibi bintu naraye nezerewe babimbwiye dusigaye twisanga dusenge Imana irahabwa icyubahiro. Rero nitwa Space Kristo ahabwa nkorera ibikorwa by'Imana mu Ifurare ya mbere maze imyaka myinshi miremire. Hanyuma rero twaraza kera kenshi, nanjye nari n'umudamu muto. Rero twarumva ko hagize uvuga Yesu no gusenga, twasenga dufise ubwoba, twavuga bukeye. Kandi iyo turiko turasenga twarumva ikirere gifunze. Mu nyuma rero tumaze kuza twarumva yuko ikirere gifunguye, bivuga ko hari abantu bari ngaha bari bariko barasengera mu ibanga bw'amasengesho ariko arabera ngaha. Rero ndashima Imana cyane muri iki kintu kiriko kirabaye ngaha, ko sinabibona ingene Yesu azokuba muri kino gihugu. Kandi hariho ijambo ry'Imana uko rivuga, nibaza ko birimo muri bya bimenyetso by'inyuma byerekana ukuza kwa Yesu, kubera ko ubutumwa busohorera hose. Rero ko nimba ubutumwa bugeze aho buvugirwa ngaha, bukavugirwa i Dubayi, aho kizira ko bavuga Yesu, aho n'abantu bakorana, aho twakorana badufasha n'uburwayi bateze kuba ari abamizirima uko byari bimeze. Rero ngira n'abatari bo barinyegeza bateze kuba abamizirima, kandi mu nyuma barashobora no kuba abamizirima. Ubwo barivuze byinshi, ariko ijambo mvuze mu ijambo rivuga ngo namba ubutumwa buriko buravugwa Yesu akavugirwa ku mugaragaro, bikemerwa bikaba bizi ko biriko birahukunye. Ikimenyetso kimwe cy'inyuma y'ibimenyetso biriko biraheraheza cyerekana ko Yesu yamaze gutora ishengero. Ndabifuje ko twese tuzohurirayo, ndabifurije
bamezagera kwikaza nkaba nitwa madamu Nijiderimete nk'abasengera muri Pantekote ku Ntanga. abantu tubagire mu izina ryande Yesu Kristo abagirire nde abahezagirane natwe isi yose amen. Yesu abahezagire cyane. Ni karibu no hanyuma usenge. Mwami Yesu turagushimiye turagukengurukiye mwami. Wa wundi yavuze ngo twari tumeze nk'abarota igihe twabyiyumvira igihe twari turi ngaho ubwa mbere ibintu twabyiyumvira ko bizoba, ariko raba igikorwa cawe aho ukigejeje ugikora. Ijambo ryawe ririko riravugwa, natwe duhagaze imbere yawe Mana, uriko urahezagira umugeni wawe kandi uri hafi kuza. Inzambi igiye kuvuga, abera tugiye gutaha, tugiye kwatira ikirere tuja iwacu. Iki ni ikimenyetso kimwe ca nyuma yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose umuheruka ushika. None ishengero riraramye imbere yawe, turakwinjiza uhezagira ishengero ryawe Mana. Ikirere c'uburuke, abera b'Imana tuye gusangira nawe. Mpwemu yera akorana n'umugeni wawe, mpwemu yera akorana n'ishengero ryawe. Bitari ibyawe bisohoke, butatu butagatifu buganze. Mpwemu yera tumwumve, abantu baha umunezero w'ijuru, umunezero w'agakiza watira aba bantu. Abantu bahinduke Mana, abantu bashike kugakiza. Turasengera bagiye kuvuga ubutumwa, ubahezagire ubatagatishe, natwe duhembuke mu izina rya Yesu amen. Siriya haze tubwire ubutumwa. Nandijwe n'ibyaha anshira ku bitugu anjana mu rugo. Abamarayika biwe baririmbira mw'ijuru. Rwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe nabunduka nzanye mu rugo. Urwo mbivuga ntagaye andereka ibiganza ndimo buzimamo. Igeze
b'Imana banyumviriye ko Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Tunezererwe turi imbere y'Imana. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo yarandondeye Yesu nashimwe, yaturondeye asanga tunanirwe n'ibyaha. Yesu nashimwe. Pawulo yavuze ngo kera nta bantu twari tugize, nta bantu twarimo. Ku mazina nitwa Imana Siriyake, n'abatanga bambuka nyene. Umugabo ndubatse, umukenyezi umwe n'abana batatu. Imana nishimwe. Bisigaye ubundi ninjira kuri dorosari mu Cibitoke. Imana ibahezagire. Bisigaye turashimira Imana. Yesu nashimwe. Pawulo yavuze ngo munezerwe, munezerwe. Yesu nashimwe. None rero abantu bashavuye bihangane banezererwa imbere ya Data wa twese. Yesu nashimwe. Abantu izuba ryagiriye nabi twihangane tunezerwe turi imbere ya Data wacu wa twese. Yesu nabahezagire. Usangira amajambo y'Imana, usangira amajambo y'Imana, kuvugishwa n'Imana. Zekariya. Yesu nashimwe. Zekariya igice ca mbere tuhera ku murongo wa mbere. Yesu nashimwe. Nomero zo hepfo n'igihumbi na 15 abisebenya muza kera. Zekariya 1 umurongo wa mbere. Mu kwezi Imana ihanura abantu kubagire igaruke. Yesu nashimwe. Mu kwezi k'umunani umwaka gira kabiri Dariyo ari ku ngoma, ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido, yari uvugishwa n'Imana. Uhoraho yarakiye cyane ba sogokuruza banyu. Kubw'ibyo uzubabwire uti ko ni Uhoraho nyene ngabagize, ati nimungaruke ko ni Uhoraho nyene ngabagize, nanjye nzobagarukako ni Uhoraho nyene ngabagize. Mureke kuba nka ba sogokuruza banyu, abo navugisha kera, bababarira basemerera, ati uku ni Uhoraho nyene ngabagize, atenda nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu bikorwa byanyu bibi, maze ntiyumva nanje ntibanyumvira, ni Uhoraho nyene ngabagize. Basogokuruza banyu bari hehe? Canke banavugisha mbega ngo kwamyeho ibihe byose? Ariko ijambo ryanje n'ibyagezwe byanje nageze abasabyi banje navugisha, mbega ntibyashitse kuri basogokuruza? Maze bisubiramwo baravuga bati nk'uko Uhoraho nyene n'ingabo yagabiye kuko azotugirira ngo atwishure ibihwanye n'ingeso zacu n'ibyo twakoze niko yadukoreye. Turabe hariya mu Baheburayo 12, Abaheburayo 12 ku murongo wa 25. Abaheburayo 12 ku murongo wa 25. 12 ku murongo wa 25. Mwirinde ntimwange kumva iriko iravuga iki gihe. Babandi ko batakize hamwe banka kumva, hamwe banka mwirinde ntimwange kumva iriko iravuga iki gihe. Babandi ko batakize hamwe banka kumva ubabuririye mu isi. Tweho tuzorushiriza kudakira cane, kudakira namba dutera ibituburira iri mu ijuru. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana Zekariya yavugishijwe n'Imana. Yesu nashimwe. Ariko arahanura abantu kubahindukira. Yesu nashimwe. Iyo umuntu ahindukira ariko aragira yariko aragenda. Yesu nashimwe. Hari igihe rero Imana yabona abantu bariko baragenda ukutariko ikababwira ngo bahindukire. Yesu nashimwe. None rero ni ijambo ry'Imana twumvise
Zekariya yariko arabahanura ngo bahindukire bave mu ngeso zabo zigize gute mbi. Yesu nashimwe. Yariko aravuga ngo bahindukire kugira ngo nayigire bagaruke. Yesu nashimwe. Hari igihe umuntu aba mu bintu akagenda ukwiwe. Yesu nashimwe. Akagenda ukwiwe. Hari igihe umuntu afata ingingo akagenda yijanye. Yesu nashimwe. Ukagenda wijanye. Hari umuririmbyi yavuze ngo Yesu nashimwe, ngo ndakugomba aho ndi muri iyi si, ngo ntaho nzogenda ngimira. Yesu nashimwe. None rero umuntu hari igihe agenda ukundi. None rero Imana yariko irabahanura ngo bahindukire. Mu Baheburayo, wandikiye Abaheburayo yavuze ngo mwirinde. Yesu nashimwe. Natwe ngo twirinde. Yesu nashimwe. Twirinde ntitwamwe kumva irike bw'iki gihe. Yesu nashimwe. Abandi ko batakira. Zekariya arababwira ati basogokuruza banyu mbega bari hehe? Yesu nashimwe. Bari hehe? Yesu nadufashe. Ujye muririmbyi twavuze ngo yaraturondeye adusanga tunanijwe n'ibyaha. Yesu nashimwe. Twakijijwe hari ahantu tuguye. None rero umuntu wese yirinde ntasubire inyuma. Yesu nashimwe. Ntasubire iyo yajava, ntasubire mu byo yahozemo. Aburahamu avuye muri kiriya gihugu, Imana yamubwiye mugenda mu gihugu nzokwereka. Yesu nashimwe. Ngo ave mu muryango w'iwabo, ave no mu nzu ya se. Yesu nashimwe. Ari igihe twari tutarakizwa baratubwira ngo mukirijwe muzoca mutugenge. Yesu nadufashe. Sinzi mweka ari byo babwiye musanga benshi mwakukiye mugakiza, ariko batubwira ngo muzoca mutugenge, muzoca mu bigugu. Yesu nadufashe. None turi ibigugu aho turaza, namwe muri ibigugu. Hari ikigugu cyo kurinda ikaze tubaye. Yesu nashimwe. Reka da nibo kwakira kibusa kibu ikigugu. Yesu nadufashe. None rero ntitwabaye ibigugu. None rero umuntu wese yirinde. Yesu nabahendagira. Umuntu wese yirinde ntasubire inyuma. Umuntu wese yirinde. Ariko abahanura ingene bakwiye kumera. Yesu nadufashe. Bave mu ngeso zabo mbi. Umuntu wese ave mu ngeso ziwe mbi. Hari igihe umuntu hagira ibintu bimuhamagara. Yesu nadufashe. Umumama yavuye ngaha yavuze ngo mwiyubare namba biriko bigenda. Yesu nadufashe. Hariho ibimenyetso. Yesu nabahendagira ngo tweho tuzorushiriza kudakira ngo namba dutera ibitugu yirikira tubura iki gihe. Yesu nabahendagira. Umuntu wese arabe yirinde. Yesu nadufashe. Aho ubaye wirinde. Yesu nadufashe. Wirinde. Imana ibahendagiye. Uragenda wirinda wirinda, uragenda wirinda wirinda, abagenda mw'ijuru baririnda. Uragenda uragenda wirinda wirinda, abagenda mw'ijuru baririnda. Umuntu wese agende yirinda. Yesu nadufashe. Umuntu wese agende yirinda aho abaye yirinda. Yesu nabahendagiye. Wirinde. Imana ibahendagiye. Tuba turaba ibintu turya turifuka kugira ngo izuba ntiritugirire nabi, ariko umuntu wese yirinda arinda umutima wiwe. Yesu nabahendagiye. Umuntu wese arabe acunge ducunge. Yesu nabahendagiye. Umuntu wese mu byo akora ari yirinde. Yesu nabahendagiye. Umuntu wese yirinde ntayame kumva, ntatere ibitugu iriko irabura iki gihe. Ibi bintu turiko turumva muri iyi minsi, ibi bintu turiko turumva amajambo y'Imana ariko arabwira muri iki gisagara. Umuntu wese yirinde. Yesu nabahendagiye. Uko worushiriza kudakira namba wotera ibitugu, Imana iriko iravuga iki gihe. Yesu nabahendagiye. Namba wotera ibitugu, Imana iriko iravuga ahantu umuntu urabona ko umukirisa ntiyanabyumva n'ibyo ari byo. Yesu nadufashe. Arabyiyumvira ibyo ari byo umenga ntabyumva ibyo ari byo kuba umuntu aba umukirisa ari ngaha. Yesu nabahendagiye. Ibyo ntibyumvikana. Hari n'uwibwira ukabona arahindutse mu maso aciye ashakura. Yesu nadufashe. Nico agira kubwire agace gihagarika. Imana ibahendagiye. Umuntu wese rero yirinde ntiyake kumva yirikira ku iki gihe n'aya majambo y'Imana. Imana ibahendagiye. Mana turagushimiye. Izina rya Yesu utugiriye neza. Twumve turiko turumva.
ego papa turagushimiye ugize neza hame kutuburira kuburira abantu mu izina rya Yesu muri iki gihe kigoye umuntu wese akwiye kwirinda. None rero mukunzi mwiza ngwino ufashe umuntu wese mu izina rya Kristo Yesu. Umuntu wese mana umuhe kwirinda, umuhe mana mu izina rya Kristo Yesu kugumana amaranga y'Isiyoni tuzobukoze mana. Umuntu wese nyakubaha Imana mu izina rya Yesu Kristo tugirire neza. Bisigaye turasengera umukozi ari inyuma umuhezagire mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rishika kugira muri twebwe. Urakoze kubyumvise kubana natwe muri byose mana. Urakoze kubyumvise kutugirira neza mu izina rya Kristo Yesu. Umvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. unyuhagire mbone kwera kose rwose unyuhagire mbone kwera kose rwose unyuhagire mbone kwera kose. Bwana Yesu asifiwe. Nabakumbiriye mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nabahezagire. Turashimiye Imana yo mu ijuru itugiriye neza, iduhaye akanya keza ko imbere yayo, sivyo? Tuba tuvuye mu mihinga itandukanye, hari abakoze, hari abatakoze, ariko aka niko kanya keza tuba turonse ko kuruhukira imbere y'Imana, sivyo? Yesu nabahezagire. Turashimiye n'abakozi batwiyumvire ko bakaduha akanya ko kugira ngo duhagarare imbere y'ishengero. Yesu abahezagire cyane. Nuko tuzatwumvise amajambo menshi. Yesu nashimwe. Twari guca dusenga kuko byari bikwiye. Bwana Yesu asifiwe. Amajambo mvise bayavuze, baza bayavuze, nagumye niyumvira none mpaguruke kuvuga iki. Bwana Yesu asifiwe. Nkunze kuvuga nti mpemu yera ni babiri, mpemu n'umwe, sivyo? Iyo ufise mpemu ukuri ngo twamwumvise. Bwana Yesu asifiwe. Mwene data yavugishijwe nawe urashikirwa, sivyo? None n'umwe kuko biratirana n'umuriro. Bwana Yesu asifiwe. Nuko mfise ijambo ryo kwezwa, kwiyeza. Nico gituma mpagurukanye indirimbo, ijya ndirimbo ya rusangi iza yabivuze. Bwana Yesu asifiwe. Numvise ko dukwiye kwiyeza. Yesu nashimwe. Dusoma amajambo y'Imana, unyarutse kuhabona cyo dusomera Yesaya. Yesaya 3:8. Nsomera. Soma umurongo wa mbere. Soma mu izina rya Yesu. Yesaya igice cya 38 turahera ku murongo wa mbere. Ndanze y'amajambo ivuga ngo Hezekiya yongerwa iyindi myaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we aramubwira ati uko niko harahagize gutunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Yesu nakuhezagira. Yesu nashimwe. Niri jambo umenga ni rito, ariko niryo jambo numva mfise mu mutima usangiye. Bwana Yesu asifiwe. Yo tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Yesu nashimwe. Uyu yari umukozi w'Imana Hezekiya. Twaramusomye, uba wabiramusoma cyangwa warayasomye kera, ariko ijambo ry'Imana riguma ari rishasha, sivyo? Hari igihe mba namye ku rusengero ngo nsome ijambo ry'Imana
nkumva umenga ndaribonye ugushasha. Yesu nashimwe. Niko ijambo ry'Imana rimeze. Uyu yari umukozi w'Imana yagendeye imbere y'Imana neza, kandi Imana yaramushima. Yari afise ibikorwa byiza imbere y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yari afise ibikorwa byiza imbere y'Imana ishima. Ariko hano twumvise ngo yarungikiwe intumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ahantu ntagire ikibazo, ntagire ikibazo. Yari umukozi w'Imana kandi Imana yaramushima. Yaraje ahantu agasenga, Imana ikamwumvira. Yesu nashimwe. Ariko acaronka intumwa ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe. Yesu nashimwe. Umenga ko kubera ko yavugana n'Imana none yatunganye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Ntihagire ikibazo. Kumva abantu b'Imana turafise ibyo dushobora kugira gutunganya. Hari ibintu dufise byo mu rugo rwacu, hariya mu mutima wawe. Urugo hano Bibiliya ivuga ni imitima yacu. Bwana Yesu asifiwe. Hari ibintu bisabwa ko dutunganya. Niryo garuke mfise uyu munsi. Nta bintu ufise ushobora gutunganya, ariko sije kukubwira ko bwira upfa utagigira, ariko ni irigaruka ryo gutunganya. Bwana Yesu asifiwe. Hari ibintu numvise ko mpemu avuga ko hari ibintu dufise mu mitima. Yari nariko ndaja ku kazi, ndakunze kuba ndiko ndaja ku kazi, nkahindura ubwenge nyene kugenda niyumvira ku majambo y'Imana. Numvise ijambo rikoroka ry'amagorwa y'abantu bakora ibikorwa by'Imana, bari mu ishengero bakabikorana ibyaha. Yesu nashimwe. Umuntu akaba mu ishengero agakora ibikorwa byose, mugabo hari ibintu bitameze neza. Numvise iyo pain, amagorwa. Yesu nashimwe. Tunganya ivyo mu rugo rwawe. Irigaruke numva afise, nta yandi majambo menshi numva nosoma, kuko byinshi biza byavuzwe. Nta bintu ufise ushobora gutunganya. Naba hariya mu rugo rwawe, urugo rw'iwawe n'ubw'iwawe nyene. Abarundi bakunze kuvuga ngo imyenge y'inzu imenywa nande? Nyene. Aho wewe nyene, wewe n'Imana yawe, atawundi muntu agiyemo. Ivyo mu rugo rwawe ushobora gutunganya urabizi. Yesu nashimwe. Hano ntibisigura ngo urasenga ukuzuzwa. Oya. Urashobora kuvugana n'Imana, mbere ikanaguha n'amasezerano. Navuze kwiyeza. Ni ukuvuga kwiyeza bivugwa ku bantu b'Imana, sivyo? Abantu twamaze kumenya Yesu, apana kwihana, kwiyeza. Bwana Yesu asifiwe. Biratandukanye. Hari ibintu bisabwa ko tugenda tubanza gutungana kugira ngo Imana itwemere neza, kugira ngo tugendere imbere y'Imana iduha amasezerano. Usoma iki gice kirimo amateme menshi. Imana imaze kumutumira intumwa, Hezekiya ngo yagarutse imbere y'Imana yerekana ibikorwa. Yesu nashimwe.